ubu uravuga neza ni umuntu umurundi wa mbere nabona avuga ikisomali neza kandi ndakuye ndanezerewa nanjye ndaryoherwa cyane nyuma ndiko ndabashima abarundi bose abarundi kazi abayagihugu bose ndabashima kandi ndagomba ndamuruka imisaje nabwite ndabakunda murakoze kuza kwiwaje kurondera amahoro ni ibintu bikomeye gutanga amaraso turabaramukije mwitwa bande mwo kwidondora bariko baradukurikirana usanzwe uri mvukira yo mu gihugu ca Somali mbega vyagutwaye umwanya ungana gute kugira umenye ikirundi je nitwa Hussein ayuma je no interprete wa Atmis ayuma hariho ibindi bitwa muri amsomikera ube yitwa Atmis ayuma je no interprete mu Barundi kandi kuva kera kuva 2013 ayuma ndafise n'abagenzi beshe ni kwera niyo yitwa Shima jewe sindakubesha maya munini gose kwera imyaka 13 si hafi kuva 2013 uno munsi ni 2024 ndafise akazi bari kumwe n'abarundi niyo nagarageza kera mbere yo kuronga akazi niyo navuga Kiswahili n'Icyongereza lakini ubu niko ndagarageza naracyari niko ndayiga buke ifashe ibintu nyinshi kwera kuronga abagenzi benshi kumenya n'abandi abarundi benshi usanzwe ukorana n'abasirikare b'abarundi bari hano mu gihugu ca Somalia mbega mufitaniye imigenderanire iyihe si ibintu abarundi bakubwire kuva 2007 baje kurondera amahoro kuyiwacu kandi ndiko nabashima baje gufasha igihugu Somalia igihe 2007 urabisi twafise ingorane y'abandi abashababu baje tubufasha nabandi muri bindi gihugu nyinshi abaganda nabandi cewe cyane ndiko nabashima abarundi kwera baje kuzana ngaha amaraso ibintu bikomeye kusumba ibindi kandi nabashima kumenya ikirundi byo byakuzaniye akamaro akahe mbega wawarose aka kazi kubera uzi ikirundi kuri sindakoresha mfashe ibintu nyinshi kwera ndafisa akazi imisonyene ngaha Somalia kandi ndahemba fashe umuryango kandi jewe ndafise umugore na muryango bari muhira nyene niyo namufasha amahera oyaye igihe natangura akazi ndiko ndavuga Kiswahili na Cyongereza bike hanyuma niyo nayimi ikirundi woba wacize gute byagutwaye igihe kingana gute hariyo umukapiteni umugenzi wanje avuga Icyongereza n'Igiswahili gihe itwa Nyongao niyo yatanguye kuzanira amakatabu iranditse Icyongereza n'Igiswahili niyo natanguye hajya nyene ndi 2013 ukuri sinshire ngufu nyinshi kwera yewe ndabana n'abasoda maya yose yewe n'ubu nyene ndabanganya ni kambe ayuma umuntu yose ndagoma natangwa kuvugisha ndiko ndagarageza sometimes niyo namuvugisha nabi namutuka bize kumenya ururimi yes ibintu biragora gose hari umuntu arashobora kukubwira iki amajambo utayimenya cyangwa utabizi nawe ushobora kumubwira uwundi kandi hajya bashobora kuronga ingorane umuntu ashobora kubwira agenda avuga ibi kandi bishego cyangwa ibitutsi nawe uragiye umuntu hajya kugira ngo uvuge iki nibiki aje mu gute none pardon sinshaka kuvuga ibi arashaka kuvuga Hussein usanzwe umvukira y'igihugu cya Somalia mbega wawize amashuri angahe wageze mu wakangahe ubu aho geze ni ndimi zingaho ushobora kuvuga havuye mu Gisomali nahejeje kaminuza muri public administration ayuma ndashobora kuvuga Icyongereza Kiswahili ikirundi uke sicyane usanzwe uvuga ikirundi neza mbega wacigiye hehe ni bande bakikwigishije mbega uyu mwuga wo gusobanuranaho ikirundi woba wutanguye ryari je naratanguye akazi ariyo ngaha Somalia ariyo batayo 10 ndayibuka ariyo umuntu yitwa Nyongabo ari SD wa batayo 10 niyo twatanguye gukora akazi agiyeyo atanga gukora
batayo kenze kandobeke. Nyuma ya kandobeke yagiye ahantu yishe muri ahantu yitwa Mazaruji, ahantu yitwa Avugoye, marka nimero 60 hajya muri hakati muri Avugoye na marka yitwa 60 ya. Nyuma hajya natangiye gukora na batayo 20 kandi komanda wa 20 yitwa Hagizimana kandi ubu ari yacu wa Kontiko. Niko ndabashima bose. Nyuma ya hajya nari nakora muri frontiere ijya gihe nyene niyo muri frontiere nyene ndakora sindahemba, ndakora nyene akazi gufasha nawo hajya nyene igihugu. Nyuma ya hajya naronse akazi kwa neveme kontenja ryo mujana litwa duwayo, niyo namushima gose. Nariyo umugezi wajitwa Bizoza ari igihe yene ari mushefu wa interpret yampaye akazi kandi ndabashima bose. Hamwe waja mu Burundi ni keke ntubona wo hakorera ya zifasha ibintu nyinshi, like example now nashobora kugenda mu Burundi, none kugenda igihugu utavuga ururimi hajya ni ngorane. Iyo ibintu nyinshi nzomfasha, ndashobora kugenda i Burundi ndakora business ari ibintu nyinshi nyamfasha. Ndashobora kugenda umunsi umwe mu Burundi kubera ubu turi abari East Africa. Yego. Ni abahe barundi ushimira mu mwarakoranye? Ndagomba nabashime abarundi general vraiment, abarundi bose murakoze kandi murakoze ngaha, murakoze kuza kuri wacu kurondera amahoro. Ayuma ndagomba ndabashima abagenzi bose tukorana akazi cyane ari umugenzi witwa Dayambaje, ari komanda system contingent bwa Musome. Ayuma ariyo komanda dizeme groupement yitwa Prosasieko na mwajibu witwa Kisangaya, na komanda witeme contingent, komanda neveme contingent. Ayuma na komanda dizeme contingent kandi bose ndagomba namushime ngaha bose. Ni umuntu yitwa force commander Ndegeye, ni umuntu wa mbere ndagomba namushime ngaha. Ndegeya ni Ndegeye nene sichokera sivyo Ndegeya okay. Ndegeya commander force commander kuri 2020 after corona. Yes, even in the year corona ari course kabisa bose ndagomba nabashima ngaha and ngaha kubera aba force commander ngaje amhaindaro. Unonye igihe ari corona turafise ingorane, turaba hanze, turafise ingorane ya security, urabiza aje hanze nari ingorane yishe. Naje kusaba force commander ndona mu force commander nashaka ndaro ngaha yene muri mission muri force muri Mogadishu nyene muri headquarter. Ndege yambwiti ntabwo nangoranje bishobora kuba ngaha atari probleme kazi. Niyo ndagomba nabashime bose umutima mwiza na umugenzi wagitwa Bizoza bose. Ariyo ubundi yitwa Yusuf ari ngaha nyene imbere waje aragaragaza igisomare. Niyo nakushima shiti yanje sivyo. Sawa, murakoze. Hambavu yo guhura n'umunyagihugu w'igihugu ca Somalia asanzwe avuga ikirundi, twarahuye n'umusirikare w'umurundi nawe asanzwe avuga ururimi rw'igisomali. Turabaramukije. Sobanakisane nanje ndabaramukije. Mwo kwidondora bariko baradukurikirana. Magaiga ndi mu Rwango Alexandre, magakala Yusuf o Muslim aniga waxaan kiimite masgaad برهاست بوبانزا وحقيقة أن كيفيوكا أنا جدينا حويك كيغان منان أو مودست كيغا حواي هاكزمان ريبير مفوقنا نا عندي مقوان هو ألكسندر
Yusuf nkaba mvuka muri commune Musigati zone Kivyuka province Bubanza. Amazina y'abavyeyi banje ni Hakizimana Libert Minani Modeste. Wewe washitse mu gihugu ca Somalia ryari? Markii hore markii Somalia tage waxaan tage 2009 marxana joogay Somali. Nashitse mu gihugu ca Somalia muri 2009. None runo rurimi rwa Alexandre kuruzi cyane woba wagwize mu ishuri warumenyeye hehe? Markii aniga af Somali waxa school magalayo laakiin af Somali si fiican waa gartay macnaha iskala oo shaqeysaneen Somali kale markii Somali markuu faliyay meesha masaajidii oo uu jeelana Somali muhiimo oo waaqana waxyar bas oo habartay Somali lugaha Somali اللي waxa loo ki 3 bilood ama 4 bilood bas oo xaqay macnaha Somali dum majlala waxyar bas siniga zanjamu ishuri ariko narachi taye kubera mugihe twaba turi kumwe n'aba Somalia ndiko turi kumwe nko mu musigiti twaguma tuyaga hanyuma ndafata umwanya nsanga nakimenya byantwaye umwanya mutoya gusa amezi 3 canke 4 igisomali ntangiye kugerageza kuvuga. Kumenya ururimi rw'igisomali byo byakuzaniye akunguko akahe? manahe lugaha Somali waxa si fiican waxa faa'iid badana waa isiye faa'iid badan boqorkii boqolo faa'iid boqorkii boqolo manahe aniga xana waxaan jirjumaanay inta Burundi ka markay Burundi meesha jooga inta oo Somali iyo Somal kale waxa uu shaqeysaneen aniga uruku jirjumaanay ururimi kuki Somali ruramfasha cyane ubuliko ruramfasha kubera ruratuma fatikanya n'abarundi bacu mu byo turiko turakora mu bikorwa vya minsi yose byo kugarukana umutekano ngaha mu gihugu ca Somalia ko nkoresheje mu rurimi rw'igisomali ndiko ndinterprete. Mbega abanyagihugu b'igihugu ca Somalia bo babakira gute kuba utahura runo rurimi rwabo? Macnaha Somali wa Faransa nahay waxa badan boqol waa hafsa Faransa nahay markay aniga af Somali si fiican waa gars aba Somali barajoyegwa cyane iyo bumvise ndiko ndavuga igisomali. Ugwego usanzwe ugeze ko go kuvuga runo rurimi rw'igisomali byo bikorohera gushika ahantu hari inzego zitandukanye mukayaga neza canke ugasaba ijambo bakakumva. واحد مجلو معناه هذا وقوام سنتي إلى محدثي معناه هذا في الصومال سيفي أنا حتى وحبنا مدام خلي سيركاش أو بروندي هذا الصومالي ده أنا وحتى هذا مجلو وحوسه شكل سنة معناه صومالي سيفي أنا وعقرته وحتى أوكي وما سنتي نعورا ندشوا وجنداري وهو سكاندي تكافوغا na basomali kandi tukumvikana na kibazo kandi nabo barabiryohererwa cyane. Wibaza yuko bizogufasha iki muri kazoza? markay af Somali si fiican manahe ambassad oo Burundi iyo inta Somali ku jirta ama meesha shaqo inta Somali markuu u dambeeyo ata aniga ay maana inta shaqa rabaal aduma jiro barhera nayta si fiican markay la qofka badana ogaana yus wal waaqana Somali waa taqaana markay way muhiimade anigana waxa Faransana markay kibad markay shaqo u dambeeyo ata anigana shaqo raba ambassad Burundi way ambassad Somali inta imana shaqana waa hel dumajila ad business ad maana business ya ta Somali business badana loo shaqeynana business badana waa shaqeynaa business badana waa ata Somali badan waxa kana si fiican business ata anigana waxa soo geelay meesha saxabkeen shimi ana u sheega aniga saxabkeena waxa waa saxabka kan shimi waaye adiga business itus aniga markay waxaad majilo jumbulata wa markay business atala ugeya waxaad majilo ndashobora kuza gusaba kazi bishitse akazi ka mtimisi kagahera hanyuma ashobora kuronka akazi bikamfasha kubera nsanzwe nzi ururimi rw'Isomali. Business ndashobora gufatanya n'abagenzi banje harimo n'uyu mugenzi wa Nshimi akanyereka inzira y'ukuntu nshobora tugakorana business mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Kubera iki mwamwise Nshimira Imana? mana Nshimi markay waxa Nshimi maray horade oo seen waay laakiin Burundi kulli waa jecelahay magaceega Nshimi waay Nshimi manaha af Burundi markay afka Burundi markay wadarka oo kulli Nshimi maga Burundi waa usi kuba baachi bamuita Nshimi kubera kumvise ko vuga ikirundi neza nisho gutuma baachi bamuita Nshimi.
bashwa mutora akazina kanshi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Isbahu wanaagsan. Wanaagsan oo wacan. Ayo ana waa ku arkay maanta waa arkay Burundi kiina waxa ku soo dawanaynaa Burundi ka madaamid shirkad intaaya waa ku soo dawanaynaa. Waa maasan tahay. Ayo waa faraxsanahay xataa. Ata anigana waa faraxsanahay. Chewni chambereniyo na icha imbere ya kamera ya Barundi kandi nanezerewa kandi ndashima bose. Yes. Ata anigana waa faraxsanahay marka kamera maanta waa arkay. Ata adiga isku mid anigana waxa yeelay waa faraxsanahay boqorki. Okay, je numuntu wa mbere nabona avuga Somali neza kandi Somali. Somali. Yenda avuga ikirundi ya Somali. Somali kwadar. Somali ani adigo wiye. Sax. Waxyaro ku hadla. Okay. وما صنتهاي marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay aan ka soo muuqdo kaamiro ama wariyaal ka socda Burundi marka waa maasantiin hata anigana waa ku maasantahay maanta da waa ku faransanahay boqor maalinta le waa faransanahay marka kaamiro lagu arkay meesha dalaho Bujumbura kulli loo ku soo fiilinaysta maano anigana dadka Bujumbura joogdan shacabka hooyooyinka abooyinka dhamaan وسلامنا وجعله أتاني أنا سودوكله هذا لكن أنا في سومالي سكبرت أنا تسوق كبرتاني أنا دوم مجلو أو حد دوم له أنا في سومالي أنت وحواي واحد لبكون شغالنا إمارة سومالي لو إمارة صح مركز سومالي إمارة وحبدن سومالي وإجعل حنيقة لكن هذه وقتك أنا وحب هذا هل سؤالك ويدينا إيه ودي سؤال على سؤال إيه هذيك Somali waa ku jecelyihiin muslimna tamo muslim waa ku jecelyihiin aysa marka waana mahadsan tahay saaxiibada dhan waa u mahad celina marka af Soomaaliga si baro fahmt wagar Somali waa weyn tahay Somali waa may hatri ma fahmt wagar giluga ya giluga mbile marka baro أيه. بس قبل أقسينا. ولا يسينا أنا معها. أنا روسا ربانا. Mara muteneza. Tura honeza turashima. Yusufu ndashima gose kwera uvuga ikirundi wacu. Nanjye ndashima. Umuntu avuga ikirundi wawe. Ubonye uranezerewa. Nanjye osene ndaryoherwa cyane nshimi kubera mbona wewe uri umusomali ukavuga ikirundi. Kandi nanjye numvise uvuga ikirundi ndaryoherwa cyane. Yego. Ayuma none kumenya ikirundi biragoye gose. Yego. Ndiko ndakumhanura girageze. Yego. Ubu uravuga neza. Yego. Numuntu umurundi wa mbere nabona avuga ikisomali neza kandi ndakuye ndanezerewa. Yego. Girageze. Yego. Nanjye ndaryoherwa cyane yo mbonye iriko ayuma ndiko ndabashima abarundi bose. Yego. Abarundi kaze abayagihugu bose ndabashima kandi ndagomba ndamuruka message nabwite none ndabakunda. Yego. Kandi nzobukunda murakoze kuza kwiwaje kurondera amahoro n'ibintu bikomeye gutanga amaraso uranyumva kandi urakoze nawe nenda kwanura gerageza kandi wiginye nyinshi Kisomali sibyo kandi imisyo iheze bashobora kuza iwacu kwera uravuga Ikisomali nanjye nzoza kwa namwe turabaye kaze muzozi Bujumbura kugira ngo imishwani yahera tuzosubire kubonana Bujumbura ntango turabaye karibu sawa murakoze cyane okay